buenos días, amados ndabaramukije amigos y bakundwa hermanos nshuti zanjye bene data presentes aquí muri en aha muri Belloto, Bejoto Chile. muri Shiri. Es una bendición grande estar con ustedes ni umugisha para ukomeye cyane compartir los momentos kuba de kumwe namwe compañerismo kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago alrededor del programa divino tuyaga ku mugambi integuro y y'Imana, poder comprender mucho mejor el gutyo porqué dushobore gutahura estamos cyane viviendo igituma en este turiko planeta turaba kuri Tierra uyu mubumbe w'isi, y para qué kandi vivimos. dutahure ngo tubaye ngaha Nos kugira dice ngo el libro del dukore iki. Apocalipsis en el capítulo Igitabo 3, cy'ibyahishuriwe verso Yohana mu kigabane 14, cya gatatu umurongo wa y 14 también el libro o carta de los n'igitabo Hebreos, cyangwa capítulo icyete 2, cyandikiwe verso 9 al abaheburayo kigabane 18, cya kabiri umurongo w'icyenda de la kugeza ku w'icumi siguiente n'umunani haratubwira uku gukurikira. y escribe capítulo 3, verso Ikigabane 14 cya de gatatu umurongo wa Apocalipsis, dice, 14 mu y escribe byahishuriwe al Yohana haravuga ángel de la hati, iglesia en Laodicea, wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Lawodikiya he aquí el amén, uti el uwiyita amen, testigo fiel y verdadero, icyabona cyo kwizigirwa el kandi principio icy'ukuri, de la creación inkomoko de Dios. y'ibyaremwe n'Imana, Dice esto. aravuga ibi. Y en Hebreos capítulo No mu baheburayo 2, verso 9 ikigabane cya kabiri umurongo w'icyenda al 18 kugeza dice, ku w'icumi n'umunani haravuga hati, pero vemos a aquel que fue ariko hecho un uwakishijwe poco menor bugufi que los akaba ángeles, munsi y'abamarayika a gato Jesús, niwe Yesu, coronado de gloria tumubona yambitswe y de honra, ubwiza a n'icyubahiro causa del nk'igitsibo padecimiento ku bw'imibabaro de la y'urupfu, muerte, para que por kugira ngo ubuntu la gracia bw'Imana de Dios butume gustase la muerte arogorera por todos, umuntu wese urupfu, porque convenía kuko iyo aquel por niyo cuya yaremewe causa byose son kandi todas niyo las cosas, ibibeshejeho y por byose, quien todas las cosas mu kurongora subsisten, abana y benshi habiendo ngo de ibazane llevar mu muchos bwiza, hijos a la gloria, byari perfeccionase por biyikwiye aflicciones gutunganisha al rwose autor indongozi de la y'agakiza salvación kabo de ellos, kubabazwa, porque el que kuko uweza santifica y n'abezwa los que son bose santificados de bakomotse uno son todos, kuri imwe. por lo cual no se Nicyo avergüenza gituma atagira de isoni llamarlos zo kubita hermanos, bene se, diciendo, anunciaré a mis ati hermanos nzobarira bene tu data nombre, izina ryawe, en medio de la congregación nzoririmba te alabaré, ngutazira y hagati otra vez, y'ishengero, yo kandi ati confiaré en él. nzokwama Y de nuevo, ndayizigira, he aquí, yo kandi y los hijos atetwe que Dios me n'abana dio. Imana yampaye. Así que por cuanto los Nuko hijos rero, participaron kuko abana de carne y sangre, bahuje inyama él, n'amaraso, o sea, Jesús, nawe él ni ukuvuga también Yesu, participó nawe ubwiwe de lo mismo, yahuje ivyo nabo para destruir kugira por ngo medio de la abone muerte uko apfa, al que tenía el kandi urupfu imperio rwiwe de la muerte, aruhindurishe esto ubusa es, al uwufise diablo, ubushobozi bw'urupfu niwe wa mugwanizi, y librar a todos los que por el kandi temor de ngo la arokore muerte abajakariye estaban durante ubwoba toda la bw'urupfu vida bose sujetos iminsi a yose servidumbre. y'ukubaho kwabo, Porque ciertamente no kuko socorrió a tuzi los neza ángeles, sino ko que abamarayika atari bo socorrió a la yatoye, ariko descendencia yatoye de uruvyaro Abraham, rwa por Aburahamu, lo cual debía nicyo ser en cyatumye todo semejante byaramubereye a sus gushushanywa na hermanos, bene se kuri para venir a byose, ser ngo abe umuherezi misericordioso mukuru y fiel wo mu sumo vy'Imana sacerdote en lo que a Dios se w'imbabazi refiere, kandi agororoka, para expiar abe los impongano pecados del y'ivyaha pueblo. by'abantu, Pues en cuanto él kuko mismo ubwiwe padeció ko yababajwe siendo no tentado, kugeragezwa, es poderoso ashobora para no socorrer gutabara a los que son tentados. abageragezwa. Que Dios bendiga Ese nuestras Imana almas yohezagira con su ubugingo palabra bwacu y nos ibuhezagije permita ijambo ryayo, entenderla. kandi ikanatwemera no Pueden tomar asiento kuritahura. si tienen la bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Para esta ocasión, Muri uyu mwanya nuestro tema es ikigwa cyacu ni el misterio de el primogénito ibanga del cielo. ry'umwana w'imfura wo mu ijuru, El primogénito del cielo. imfura yo mu Para ijuru, poder comprender que Jesús es el kugira ngo dushobore gutahura ko Yesu ari umwana w'imfura wo mu ijuru. Turakeneye vyongeye gutahura ko mu ijuru hariyo amazina yanditswe y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana.
por medio de Cristo rero murabona biciye muri Kristo es que vienen a existencia uko niko los primogénitos. baza bakabaho abana b'imfura Y b'Imana. ahora veamos a Jesucristo, el primogénito de Dios. Rero reka turabe Yesu Kristo umwana w'imfura w'Imana. Yohana mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati, ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. We yazanywe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umucyo, kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Uwo si we wa mucyo, ni ukuvuga Yohana umubatizi si we yari umucyo. Uwo si we wa mucyo, ariko kwari ugushingira intahe umucyo. Uwo mucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. None ni gute uwo mucyo w'ukuri wari kuraza muri iyi si? Wagira uze umeze nk'umuntu. Haravuga hati, yari mu isi kandi isi yaremwe nawe. Ninde yaremye isi? Isanzure ryose iyo riva rikagera ibyaremwe byose ni Jambo wahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana. Rero mu mwanya Jambo yari kwaraza muri iyi si. Ubu nyene rero reka turabe ingene Jambo yari kwaraza muri iyi si. Haravuga hati, yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, no kuvuga mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kuko abizera Kristo nk'umukiza wacu bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bararonka mpwemu wa Kristo. Gutyo rero baronka ukuvuka ubugira kabiri. Uko niko bavuka biciye muri Kristo, baba bavukiye mu biremwa bishasha. Bavukira mu biremwa bishasha vyitwa umubiri w'ibanga wa Kristo, ni ukuvuga ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi aho rero baraheza bakaba iki? Abakomotse ku Mana biciye muri Adamu wa kabiri. Murabona, biciye muri Yesu Kristo Adamu wa kabiri. Uko niko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana baza bakabaho kuri iyi si. Baronka ukuvuka ubugira kabiri. Uko rero niko we azana canke avyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, niko abazana bakabaho. Nk'akarorero, igihe Pawulo yatubwira mu Baheburayo yaravuze ati, kandi bundi bushasha aravuga ati, ehetwe n'abana Imana yampaye. Mbega ni gute Imana yahaye abo bana Kristo? Yabamuhaye biciye mu kuvuka ubugira kabiri. Kristo kubera ko ari Adamu wa kabiri, nk'uko Adamu wa mbere yavyaye abana akagira uruvyaro, ubu naho Adamu wa kabiri nawe nimurabe ingene afise abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Si biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, ntibaboneka biciye mu nyama n'amaraso nk'uko Yohana bitubwira, ahubwo bavyagwa n'Imana biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu. Tukoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera. Gutyo rero harakoreka kuvuka ubugira kabiri uko Kristo yabwiye Nikodemu, kuko ntibishoboka ko umuntu yoshobora kubona, no kuvuga ko yoshobora gutahura ubwami bw'ijuru atavutse ubugira kabiri. Kandi ntibishoboka ko umuntu yoshobora kwinjira mu bwami bw'ijuru cyangwa mu bwami bw'Imana, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo, atavutse ubugira kabiri. Hakenerwa ko umuntu abanza kuvuka ubugira kabiri, kandi ivyo bikorwa na Kristo, akabikora mu bantu bamwizeye, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Yesu Kristo rero araheza akaduha mpwemu wiwe yera. Gutyo rero turaronka umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Gutyo rero
tukavukira mu bwami bw'Imana, kandi ku munsi w'iherezo azoduha umubiri ufatika uhoraho, umubiri uhawe ubwiza, umubiri ushika mu buringanire bwose, kugira ngo tuwubemwo ibihe bidashira. Aho kandi habe harimwo n'umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Twebwe rero turi ubugingo bw'Imana tuzobaho ibihe bidashira, dufite umubiri wa teofaniya uri imbere mu mubiri uhoraho uwo tugiye kuronka, kandi tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo, kandi tuzoganzanya na Yesu Kristo ibihe bidashira, kuko turabaragwa b'Imana kandi turabaraganwa na Kristo umwami wacu. Rero murabona ingene biciye muri Yesu Kristo, Adamu wa kabiri, umwana w'imfura, biciye muri uwo abana b'imfura b'Imana baraza, abanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Naho reka turabe ngaha ibibandanya bivugwa kuri jambo. Twariko turasoma muri Yohana mutagatifu ahavuga hati, nibo batabyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, nukuvuga ntibavutse biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, ariko bavyawe n'Imana. Aho nibiciye mu kwizera Kristo, tukakira tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukakira mwe muwe yera. Uko rero niko turonka ukuvuka ubugira kabiri, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Jambo uwahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana, uwaremye byose. Nk'uyu mwanya rero yaraje yambara umubiri hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Mbega Yesu yari inde? Kandi Yesu ni inde? Ni Jambo wambaye umubiri, ni umuremyi w'amajuru n'isi, ni umuremyi w'ibyaremwe byose, kandi ubwa mbere na mbere yahoranye n'Imana, kandi yari Imana, kandi abandanya kuba n'ubu ari Imana. Kandi Imana yiremeye umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari wo witwa Jambo w'Imana canke Jambo yavuye mu Mana canke Logos yavuye mu Mana. Kandi Imana iri muri uwo mubiri wa teofaniya imenyekana nka Jambo, kuko n'umubiri w'Ijambo, uwo mubiri wa teofaniya uw'Imana yiremeye. Kandi uwo mubiri wa teofaniya ni uw'Imana, kandi niwo mubiri wa mbere wabayeho, ni inkomoko y'ibyaremwe byose, kandi biciye muko kuba Imana yari igaragariye muri uyo mubiri, Imana yarahejeje irarema ibyaremwe byose, isanzure ryose, byose Imana yabiremeye muri uwo mubiri, iri mu uwo mubiri. Icyo nicyo gituma umuremyi w'amajuru n'isi, mwoba muzi uwo ari we? N'uwo muntu yitwa Jambo w'Imana, ari we yahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana. Murabona haravuga hati ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Uwo muntu yitwa Jambo w'Imana ni umuremyi w'ibintu byose. Kubera iki? Kuko yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Yari Imana yonyine ubwayo, imeze nk'umuntu wo mu bundi buringanire. Mbega none ubushakashatsi buzokwiyumvira iki? Abashakashatsi bazokwibaza iki nibumva ko umuremyi w'isanzure ryose ko ari umuntu? Hanyuma bazokwiyumvira iki nibumva ko uwo muntu yahoranye n'Imana kandi ko uwo muntu ari Imana?
mbega imana ntiyaremye umuntu mu ishusho yayo na kameremere kayo? mbega none imana yosa n'iki? yosa n'umuntu, isa n'umuntu. igihe imana yiremera umubiri wayo wa teofaniya, yawuremye umeze nk'umuntu, ariko wo mu bundi buringanire. kandi hanyuma igihe imana yiremera umubiri wayo wo mu ubu buringanire, wabaye umubiri w'inyama, kandi uwo mubiri wariswe izina. mwoba muzi iryo zina iryo ari ryo, ryabaye Yesu. rero mu uwo mwanya aho hari imana n'umubiri wayo wa teofaniya uri imbere mu mubiri w'inyama witwa Yesu. nicyo gituma igihe babwira Yesu bati twereke so bizoba bikwiye, Yesu yarababwiye ati igihe cyose maranye namwe ga Filipo, kugeza n'ubu nturamenya. ati ntuzi ko data ari muri jewe nanjye nkaba muri data, cyangwa ko data ari muri jewe nanjye nkaba muri we? ati mwebwe ntimuzi ibyo, mwebwe ntimubisobanukiwe. ati kandi ntimuzi ko uwumbonye aba abonye data. kubera iki? kuko nimurabe ngaha muri iki kigabane nyine cya mbere muri Yohana 18 haravuga hati nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. none ni gute yayimenyekanishije? nibiciye mu kugaragara kwe mu mubiri w'umuntu muri Yesu. aho haramenyekanishijwe Imana nyir'ububasha bwose igaragariye mu mubiri w'umuntu. rero murabona ingene umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo ingene atari kindi uretse jambo uwambaye umubiri. rero mu yandi majambo ni umuremyi w'ibintu byose, kandi ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. igihe yiyereka Aburahamu mu nshuro zitandukanye, turabona ko igihe yiyereka Aburahamu agarutse aronse intsinzi, anesheje abami bari bagize imbohe, Loti n'umuryango wiwe n'abandi bantu baba mu bisagara Loti yari abayemwo. turabona ko igihe Aburahamu yagaruka yanesheje, ari kumwe na mwishywa we agarutse, Melikisedeki yaramwiyeretse, umwami w'i Salemu, kandi yaramuhaye umutsima na vino abiha Aburahamu. Melikisedeki, umuherezi w'Imana isumba byose, murabona ingene yiyeretse Aburahamu akamuha umutsima na vino. mwoba muzi uwo muherezi w'Imana isumba byose uwo yari we? yari umwami Yesu Kristo ari mu mubiri we wa teofaniya. icyo nicyo gituma igihe Kristo yapfa akazuka akaduga mu ijuru, yinjiye mu ijuru ari uwo mu rutonde rwa Melikisedeki, umuherezi wo mu rutonde rwa Melikisedeki. ahinjira kugira ngo ahashikane ikimazi cy'amaraso yiwe bwite, ayatangira umwe wese wo muri twebwe, kugira ngo gutyo yingingire avugire umwe wese muri twebwe. kandi turabona ko ibanga ry'uyu Melikisedeki rihishurirwa mu mwami wacu Yesu Kristo, kuko Melikisedeki wo mu isezerano rya kera ni Yesu Kristo wo mu isezerano rishasha. ari we yapfuye arazuka aduga mu ijuru, aduganya amaraso yiwe bwite, kugira ngo ayarengukane mu ngoro yo mu ijuru, mu kibanza cyahera cyane, ku mutemero wo guhongerera ko wo mu ngoro yo mu ijuru. mu iyo ngoro nta muherezi n'umwe wo mu rutonde rwa Aroni cyangwa rwa Lewi yari gushobora kuhinjira. bo gusa barashobora kwinjira mu ngoro yari iri Yerusalemu. n'imbere yaho barigira mu ngoro, ingoro yari yarubatswe na Mose, ariko mu ngoro yo mu ijuru aho ntibari gushobora kuhinjira, kuko mu iyo ngoro aho hinjira gusa Melikisedeki, umuherezi w'Imana isumba byose, umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru. icyo nicyo gituma Kristo Yesu yashoboye kuhinjira, kuko uwo ni Melikisedeki nyene ubwiwe wo mu isezerano rya kera. hanyuma turabona ko mu zindi nshuro kandi yiyeretse Aburahamu amwiyereka nka Elohimu,
antes de la destrucción ku munsi de buca Sodoma, isodoma na gomora hatikizwa comió con Abraham. yarasangiye na aburahamu Y con él aparecieron también kandi dos varones yagaragaye más que ari fueron kumwe n'abandi Gabriel bagabo babiri ari bo bari gaburiyeli na mikayeli comieron con Abraham barasangiye na aburahamu y le dieron a conocer, le dio a kandi conocerle Elohim. erohimu araheza aramenyesha aburahamu ko agiye kuronka umwana Y luego w'isezerano. encontramos que Hanyuma kandi se fueron turabona ko de la casa de Abraham baciye bava imuhira kwa hacia aburahamu Sodoma y bagenda Gomorra. bagana isodoma na gomora. Y Dios comenzó a decir, Imana encubriré yo a Abraham, ikitangura kuvuga iti mbega nohisha aburahamu ibyo ngira nkore, porque no hará nada kuko al Señor umwami Jehová, uhoraho ntacyo sin que azokwigera antes akora que ubwa mbere revele atabanje sus gukora iki, secretos atabanje a su guhishurira siervo amabanga profeta. yiwe Dice abasabye Amós, biwe abo capítulo avugisha. 3, Niko verso tubibwirwa 7. muri Amosi ikigabane cya gatatu Y murongo ahora w'indwi. Dios comienza a decirle a Abraham, Rero Imana yaciye itangura kubwira La condición aburahamu ingene de ibintu Sodoma y byari Gomorra bimeze con sus isodoma na habitantes, gomora no mu bantu bari y le dice, he bahabaye. descendido para Iramubwira ver si iti es así o no, namanutse kugira ngo ndabe para ver ko si ariko es bimeze conforme al cyangwa ko clamor atari que ko ha biri, llegado hasta mi presencia. ndabe ko O sea, ibyaha conforme byabo al clamor que ha bihwanye llegado n'uko induru hasta zabo el trono de zanshikiriye, Dios en nuko el cielo. nk'uko induru zari zashyitse ku ntebe y'Imana mu ijuru. Rero uwo mwanya Imana yarurutse mu buryo bugaragara kwa aburahamu iri kumwe n'abamarayika bayo bakuru babiri. Eso ocurre, Kandi un igihe evento mayor iyo ivyo bibaye, se lleva a cabo ikintu gikomeye cyane kirabera, kirakorerwa kuri uyu mubumbe w'isi. hablan con Rero Abraham. bariyeretse aburahamu baravugana nawe. Dirían, en Murabona? la actualidad, Mw'iyi minsi tres abantu extraterrestres bovuga bati apareciéndole a Abraham. ibivajuru bitatu, ibiremwa bitatu bitari ibyo kuri iyi si vyiyeretse aburahamu. Barasangiye na aburahamu, araheza aramenyesha aburahamu atari iby'umwana w'isezerano gusa, ahubwo kandi yaranamumenyesheje n'ibyo gutikizwa kw'isodoma na gomora. Isodoma na gomora rero hanyuma aho haraheza hagashushanya ibiremwa abantu, hagashushanya isi mu gihe cya nyuma. Kandi umwana w'isezerano nawe wa aburahamu, uwo ni ishusho n'urugero, ashushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kubera ko uko kuza gufite ibice bibiri ingirakamaro cyane, Elohimu bwa mbere yariko arasangira na Aburahamu agenzura n'ivyiyumviro byo mu mutima wa Sara. Icyo gice cyaramaze gushikirizwa mu bukozi bwakozwe na Mpwemu Yera, ubukozi bwakozwe na Yesu Kristo biciye mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Biciye muri uwo twarabonye Mpwemu wa Kristo ariko aragenzura imitima y'abantu, aho yariko aragenzura imitima y'abantu bo mu ishengero. Kandi Sara yashushanije ishengero. Rero turabona ko hanyuma habonetse Elohimu n'abamarayika biwe bakuru babiri, kuko bo baciye batera bagenda bagana Sodoma na Gomora, ariko Aburahamu yajanye nabo. Kandi urubyaro rwa Aburahamu ruzobandanya kuba ruri kumwe na Elohimu. Naho Sara we yari yagumye imuhira, urubyaro rwa Aburahamu ruzogumana na Elohimu nk'uko Aburahamu yagumanye na Elohimu. Mbega none urubyaro rwa Aburahamu umwana w'isezerano yari arihe? Bari bari mu rura rwa Aburahamu. Rero turabona ko igihe yariko arahishura amabanga y'ugutikizwa kwagira kuze, Aburahamu ngaho yariko arumviriza. Kandi muri Aburahamu hari harimwo Isaka n'uruvyaro rwose rwa Aburahamu. Bari barihe? Muri Aburahamu. Na Lewi nawe niho yarari. Mbega ni gute Lewi yarari ngaho? Ni vyiza. Mbega nimba yarahari igihe Aburahamu yatanga ikigira 10 akagiha Melikisedeki, kandi aho hari kera cyane, rero n'uwo mwanya Lewi yarari ngaho nyene, kuko aho hari Isaka, Yakobo, abahungu ba Yakobo n'ubwo urubyaro rwose bari bari mu rura rwa Aburahamu. Rero turabona ko uguhishurwa kw'ibintu vyagira bibe kuri Sodoma na Gomora ariho hashushanya isi y'abanyamahanga, ariho hashushanya mu gihe cya nyuma, aho hashushanya ubwami bw'abanyamahanga mu ntambwe yabwo ya nyuma. Murabona
yarahishuriye aburahamu ingene ibintu byari bimeze i Sodoma n'i Gomora no mu bisagara byari bihegereye, kandi aramuhishurira ko bamaze gushika aho ibintu byarenze urugero, ni ukuvuga bari bamaze gukwiza ibisabwa kugira ngo haranduwe mu icyo gihe. Kandi Elohimu ari ngaho, Gaburiyeli na Mikayeli bari ku isi, aho hari guheza hagashimangirwa, hakaboneka neza ingene ibiremwa abantu bari bameze. Ni ukuvuga bo bari guheza bakabona neza ko egome hageze iherezo ry'ubwami bw'i Sodoma na Gomora n'ibisagara byo hafi yaho, nk'uko no mu gihe cya nyuma uwo munsi twebwe turiko turabamwo ukugaragara kwa Elohimu, ariko kugaragara kwa Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, ukugaragara ko biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, aho hazuba hariko haremezwa biriko biragaragara neza yuko isi yashyitse ku iherezo ryayo, kuko ubu integuza yaramaze kuza kandi yaragiye. Rero ubu turi mu gihe aho mu mwanya uwo ari wo wose aho isi izo kwisanga iri munsi y'ibihano vy'Imana nk'uko vyagenze kuri Sodoma na Gomora. Mwibuke yuko mu gitondo ko ariho ugutikizwa kw'i Sodoma na Gomora niho kwaje, niho kwabaye. Ni ukuvuga hari mu gitondo cy'umunsi mushasha. Mu itanguriro haratubwira ibyabaye muri icyo gihe. Ni nko mu kigabane cya 19, ikigabane c'19. Reka turabe. Ikigabane c'19 umurongo wa 13 kabandanya. Abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli barabwiye Loti bati kuko tugira tuhahonye, kuko induru zihavugirizwa zibaye nyinshi cyane imbere y'Uhoraho, kandi akaba adutumye kuharandura. Nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe basabye abakobwa biwe ati byuka muve aha hantu, kuko Uhoraho agira arandure iki gisagara. Ariko ku bakwe biwe yari ameze nk'uwizagira, barameze nk'abamutwenga. Umutwenzi utambitse, baba bamarayika bahutagiza Loti bati va hasi ujyane umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo woye kurandukira mu guhanwa kw'iki gisagara. Maze akijujura, abo bagabo bamufata ukuboko, nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi Uhoraho amugiriye ikigongwe, bamukurayo bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga ati hunga ntupfe, ntukebuke inyuma, kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cyose, hungira kuri iriya misozi woye kuranduka. Loti arabishura atoyaye mugenzi, suko raba umusabyi wawe ko ngiriwe akagongwe imbere yawe, kandi ukaba ungwijije ko imbabazi zawe izo ungiriye ngo ngukize ubugingo bwanje. Erega sinoba ngihunga ngo nshike kuri iriya misozi icyo cyago kitanshitseko kikanyica. Raba kariya gasagara niko kari hafi ko guhungirako, kandi ni na gato. Nyemerera se mpungireyo, mbega si gato nyene mbone gukiza ubugingo. Aramwishyura ati nuko ndakwemereye no kucyo uvuze icyo, kutarandura igisagara uvuze.
rero nimurabe ingene imbabazi z'Imana zagutse zigashika no kwako gasagara kari kurandurwa, ariko Loti yarasabiye ako gasagara kugira ngo agahungiremwo. Rero kaciye gakugwa ku rutonde rw'ibisagara vyategerezwa kurandurwa, gutikizwa, kandi Loti yaremerewe kuja mwako gasagara, ariko itegeko ryari iry'uko ajya ku musozi akaja kure cyane. Hanyuma haravuga hati, aramwishyura ati, nuko ndakwemereye no kuco uvuze icyo, kutarandura igisagara uvuze, ariko ihute uhungireyo, kuko taco nshobora gukora utarashikayo. Nicyo cyatumye icyo gisagara cyitwa Sowari. Loti ashika i Sowari izuba rirashe. Uhoraho atiburira kuri Sodomu na Gomora umuriro n'amazuku bivuye kuri we mu ijuru, akomvomvora ivyo bisagara n'icyo kiyaya cyose n'ababa muri vyo bisagara vyose n'ivyari byarahameze vyose. Kandi izuba ryari rirashe, ariko haravuga hati, havuga ko izuba ryari rirashe igihe Loti yashika i Sowari. Loti ashitse i Sowari, haciye haba iki? Umuriro ukorotse uvuye ku ijuru wari kuragwa ku isi. Ariko muka Loti amukurikiye akebuka inyuma, aca ahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu ahenga mu gatondo, arazinduka aja hahandi aho yari ahagaze imbere y'Uhoraho, yerekeza amaso ahahera i Sodoma n'i Gomora n'igihugu cyose cya cya kiyaya. Aritegereza, abona imyotsi y'icyo gihugu ipfunduka nk'imyotsi y'itanure. Ni ukuvuga nk'uko biboneka iyo ibombe ruhonyanganda ituritse, haboneka umwotsi ufumba nk'uva mu itanure. Nk'uko igihe Imana yarandura ibisagara byo muri icyo kiyaya, yibutse Aburahamu, irungika Loti ngo ave muri ako gatikizo. Igihe yakomvomvora ibisagara Loti yabamwo, maze Loti ava i Sowari aduga ku musozi abayo. Ni ukuvuga ngo ntiyagumye i Sowari mwako gasagara gatoya, ahubwo mu nyuma yaciye ajya k'uwo musozi. Ni ukuvuga yarahaciye gusa araharuhukira, aravuga ati, oya sinoguma aha hantu naho bataranduye iki gisagara, ubumara bwohava buhashika. Nankeka umwotsi warashobora gushika n'aho hantu, wari gushobora gushika n'aho hantu. Rero Loti abonye uko guturika kose n'uwo mwotsi, hanyuma yahisemo ko vyiza yoja mu ikibanza abamarayika bari bamubwiye ko yojamwo, ku musozi. Buri gihe umusozi nicyo kibanza cyiza cyane. Aburahamu yari abaye ku musozi kandi ntiyigeze ahagarika umutima na gato. Yaryama atekanye. Ku wundi munsi amaze kumva uko guturika, yaragiye kuraba, yararungurutse kugira ngo arabe i Sodoma na Gomora. Ariko umusozi hariya abona i Sodoma na Gomora hariko haraduga umwotsi nk'uva mu itanure. Hari hashikijwe ivy'Imana yari yarabwiye Aburahamu, kandi Imana ntiyari yahabonye abagororotsi 10. Itabasanze habagororotsi 10, Sodoma na Gomora hari kurandurwa. Ariko Imana ntiyigeze inamubwira iti nahabonye 4 gusa. Vyose yabiretse gutyo. Kandi Aburahamu yaribwiye ati, nimba mwishwanje Loti yararondotse, yaravyaye, kandi abakobwa biwe nabo bakaba baravyaye, nta nkeka hariho abagororotsi barenga 10. Atariko nimba bitameze uko, ejo i Sodoma na Gomora hazotikizwa. Kandi igihe mu gitondo
yumva uko guturika, akabona n'umwotsi n'ibyo bintu byose yitegereje, yarabonye ko Imana itahasanze abagororotsi 10. None ni kubera iki n'imiburiburi hari hakenewe n'imiburiburi abantu 10? Kuko nimba Imana itari yarababariye isi y'imbere y'umwuzure, igihe hari abantu b'abagororotsi 8, Nowa n'umugore wiwe n'abahungu biwe 3 n'abakazana biwe 3, Imana rero ntiyari kubabarira i Sodoma na Gomora nimba hari abagororotsi bari munsi ya 10. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo, murabona ingene isi, ubwami bw'abanyamahanga, murabona ingene buriko urubanza rwo gutikizwa. Ubwami bw'abanyamahanga buzokugwaho himikwa inganji y'ubwiza y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ivyo bisigura yuko mu gihe cya nyuma igihano cy'Imana, umunsi waka nk'itanure ugiye kuza. Uraza ku bwami bw'abanyamahanga, aribwo ku munsi w'iherezo, mu gihe cya nyuma buzoba bugeze mu ntambwe y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, nko kuri cya gishushanyo umwami Nebukadineza yabona. Ariko nimwitegereze, mu gihe cya Aburahamu hari hariho umugwi wari uri mu gice cyo hejuru, bari ku musozi, aho ni Imana yabagendeye bari. Kandi mu gihe cya nyuma uruvyaro rwa Aburahamu ruzoba ruri mu gice cyo hejuru cy'umusozi, umusozi w'Imana. Bazoba bari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, bari mu bukiriro, bari mu mutekano, bariko barumva ijwi rya Kristo, ijwi rya Elohimu. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigiye kuba vuba, bibera hagati mu bwami bw'abanyamahanga. Ariko tuzoba turi mu bukiriro, kuko turi mu gasongero k'umusozi w'Imana, umusozi Siyoni. Kandi tuzohindurwa tuzamugwe kugira ngo tujyanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, igihe isi yoyo izobirikira cya mu bihano vy'Imana. Hanyuma naho tuzogaruka inyuma y'imyaka 3 n'igice y'akababaro gakomeye, tuzogaruka ku isi kugira ngo tube mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. None ni ryari habaye agatikizo k'i Sodoma na Gomora? Kabaye mu gitondo igihe izuba ryari rirashe, igihe umutwezi wari watambitse. Abamarayika barihutishije, barahutagiza Loti kugira ngo asohoke, barabasohora. Si ukuvuga ko Loti yavuze ati ubu rero harageze ko ngende butaraca, n'umugore wa Loti atego reka tugende butaraca. Bo ntibashaka kuhava, bari bagumijwe, bamase, babohewe ku bintu bari bafise ngaho i Sodoma na Gomora. Kandi n'igiti Loti yari afise ngaho cyari ingirakamaro cyane. Rero ubu bo mu buryo bw'ubutunzi bari bamerewe neza, no mu buryo bwo mu kibano bari bamerewe neza, mu vya politike bari bamerewe neza. Ariko ibyo bisagara vyagira bitikizwe, kandi nimba vyagira bitikizwe, bari guhomba vyose. Kandi ntibari bafise n'umwanya w'uko boba bagisohora ikintu na kimwe ngaho, ahubwo nuko bari gusohoka bahunga, bakarokora, bagakiza amagara yabo, bagakiza ubuzima bwabo. Rero murabona uko ariko n'ibiremwa abantu bameze muri iki gihe cya nyuma. Ariko mwibuke ko Aburahamu we yari mu mutekano, atekanye mu gasongero k'umusozi, hamwe n'ibyo yari afise byose, kuko igihano nticyari kije kuri Aburahamu n'umugwi wiwe hariya hejuru, ariko cyari kije ku isi, kuri Sodoma na Gomora. Aho kubw'umukoshi Loti niho yari ari. Kandi Loti n'umuryango wiwe, murabona abo bashushanya inkumi z'ibijuju, arizo zizoca mu kababaro gakomeye, kandi bazohomba vyose. Ariko Aburahamu nawe ni ishusho n'urugero, agereranya abatoranijwe b'Imana bazoba bariko barabaho ku munsi w'iherezo.
rero murabona ingene imana yiyeretse aburahamu imbere yo gutikizwa kw'i Sodoma na Gomora, kandi yariyeretse aburahamu mu zindi nshuro nyinshi z'ubwa mbere. Rero murabona ingene hanyuma igihe Elohimu ari we Melikisedeki nyene ubwiwe, igihe yambara umubiri, yarabonekeye hagati mu ruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri mu ihanga ry'Abaheburayo mu myaka 2000 iheze. Yaragendeye ihanga ry'Abaheburayo ari mu mubiri w'umuntu, kandi icyo nicyo gituma igihe kimwe umenga ni mu kigabane c'icumi. Reka turabe icyo kigabane, reka turabe icyo kigabane icyo ari cyo. Ni ikigabane cya 6. Ni mu ndindire ndondera icyo kigabane ngaha. Ni ikigabane c'8. Hari hagati y'ikigabane cya 6 n'c'10. Rero reka turondere ikigabane c'8 umurongo wa 56 ukabandanya. Reka turabe icyo Yesu avuga ngaha. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero Abayuda baramubwira bati, ubutaramara imyaka 50 uvuge ngo warabonye Aburahamu. Ni ukuvuga bari ko baramubwira bati, wewe uri umubeshi. Munyihanganire, bati ntufise n'imyaka 50 ariko uvuge ngo warabonye Aburahamu. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Baca batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha, arava mu rusengero, aca hagati muri bo arigira. Amakuru meza cyane Yesu Kristo yariko arabaha ngaha, ati mbere yuko Aburahamu abaho jewe namye ndiho. We yarahahamiye kubona umunsi wanje, yarawubonye araheza aranezerwa. Yarawubonye aranezerwa igihe yasangira na Elohimu. Elohimu akamuvugisha, akamuhishurira amabanga yari mu mutima wa Sara. Yaramumenyesheje ko agiye kuronka umwana w'isezerano mu mwaka ukurikira bari kuba bamaze kumuronka, kandi yaramumenyesheje ibihano vy'Imana vyagira bize kuri Sodoma na Gomora. No kuvuga ko yamubwiye kukuza k'umwana w'isezerano, kandi byongeye yaranamubwiye kukuza kw'igihano c'Imana cyagira kize kuri Sodoma na Gomora. Kandi turabona ko ibi bintu nyene nibyo yari kuzotubwira Elohimu mu gihe cya nyuma. Yari kuzotubwira ku mwana w'isezerano, kuvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi byongeye yari kuzotubwira ku gihano kigiye kugwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu mu gihe cy'akababaro gakomeye. Icyo gihano cy'Imana cy'akababaro gakomeye kigiye kuza cyari kuzohishurirwa kikamenyeshwa abatonzwe b'Imana, ari bo bashushanijwe muri Aburahamu. Rero ku ruvyaro rwa Aburahamu uko guhishurirwa kose kwari kuzotangwa kukamenyekanishwa. Rero turabona ko Yesu yavuze ati, mbere yuko Aburahamu avuka abaho jewe namye ndiho. Ntiyabayeho gusa imbere ya Aburahamu, yariho mu gihe cya Aburahamu yariho n'imbere yiwe. Yohana Umubatizi igihe kimwe yariko aravuga ubutumwa avuga kuri Kristo, nimurabe ivyo yavuze. Ivyo biri mu kigabane cya mbere muri Yohana Mutagatifu, ikigabane cya mbere umurongo wa 25 kabandanya haravuga hati, baramubaza Yohana
bati none ubatiriza iki kutari Kristo ntube Eliya cyangwa wa muntu avugishwa n'Imana? Yohana arabishyura ati jyeho mbatiza mu mazi, ariko hagati muri mwebwe hahagaze uwo mutazi, niwe aza inyuma yanje kandi yabayeho imbere yanje. Murabona, uwabayeho imbere ya Yohana Umubatizi yaje inyuma ya Yohana Umubatizi. Yabayeho ntarabaho, ntibimbereye gupfundurira akagozi k'inkweto yiwe. Hari abantu nyavuga ati, ati ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatiriza. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Uwo ni we navuze nk'inyuma yanjye hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho, nanjye sinari bwamumenye, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nanjye nzambatiza mu mazi. Rero murabona ingene Yohana yerekanye Yesu ko ari we yari kuza inyuma yiwe. Kandi Yohana ashinga intahe ati nabonye mpwemu amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we, kandi jewe sinari bwamumenye, ariko wantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ati uzobona mpwemu amanuka ajya kuri we akamugumako, niwe abatiza muri mpwemu yera. Nanjye narabibonye, narabishingiye intahe y'uko uyo ari umwana w'Imana. Rero murabona ingene Yohana Umubatizi yerekanye Yesu, amwerekana nk'uwo we yariko arashingira intahe avuga ko azoza inyuma yiwe, ariko akavuga ko yari ariho imbere yiwe. Yabayeho imbere ya Yohana Umubatizi. Yesu yaravuze ati mbere yuko Aburahamu abaho namye ndiho. Yabayeho n'imbere ya Aburahamu, yabayeho n'imbere ya Nowa, yabayeho n'imbere ya Mose nawe, yabayeho n'imbere ya Enoki, yabayeho n'imbere ya Metusela, yabayeho n'imbere ya Adamu nawe, kuko we ni umuremyi wa byose. Byose byaremwe nawe, kandi nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe, kuko umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo ni Uhoraho wo mu isezerano rya kera. Ari we yiyiremeye umubiri w'inyama mu nda ya Mariya, kandi igihe uwo mubiri w'inyama wavuka, uwo ni wo Uhoraho wo mu isezerano rya kera yabayemwo, kandi yarakoze ubukozi bwiwe bw'imyaka 3 n'igice. Haje marayika w'Uhoraho nk'uko byari byarasezeranywe n'Imana biciye mu muvugishwa Malaki mu kigabane cya 3. Haje marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho aza ameze nk'umuntu, nk'umuvugishwa n'Imana yitwa Yesu. Byari byarasezeranywe muri Malaki kigabane cya 3 umurongo wa 1 ukabandanya ko yari kuzoza igihe yavuga ati umve ngira ntume integuza yanjye indoraniriza inzira imbere yanjye. Iyo ntumwa yari kurungika imbere yiwe yabaye nde? Yabaye Yohana Umubatizi. Hanyuma naho hari kuza nde? Mesiya, marayika w'Uhoraho. Reka tubirabe. Kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Nindi hanga ry'Abaheburayo bari bakeneye umwami Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Elohimu, ari we yiyeretse Aburahamu ku munsi bucya i Sodoma na Gomora hatikizwa, kandi yarasangiye na Aburahamu. Aburahamu amwita Elohimu, ari ryo mwami. Rero umwami yari kuza, Elohimu yari kuza ku ihanga ry'Abaheburayo. Kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Ninde uyu mwami yari kuza? Ni umwami Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ari we marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho.
niyo mana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya. Rero byari byarasezeranywe ko iza ari nk'umuntu, imeze nk'umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ifite umubiri w'inyama. Iharaje ni kuhoraho nyene ingabo agize. Ninde yari kuza? Marayika w'isezerano. Uwo munezerererwa bo barifuza ukuza kwa marayika w'isezerano aje mu mubiri w'umuntu. Obo bari banyotewe, barifuza ukuza kwa marayika w'uhoraho. Ariwe yari ari mu mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi mu nshuro nyinshi yaragaragara nk'ubwo buryo buboneka ameze nk'umuntu wo mu bundi buringanire. Mu zindi nshuro naho haboneka umucyo gusa, ariko imbere mw'uwo mucyo haba harimo umuntu wo mu bundi buringanire, ariwe yavugisha abavugishwa biwe. Marayika w'uhoraho ari mu rubeya rw'umuriro yarabwiye Mose ati, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi yaramwiyeretse mu buryo bugaragara no mu zindi nshuro yariyeretse Mose, araniyereka na Aburahamu, yari yaramwiyeretse, yari yariyeretse n'abandi bavugishwa b'Imana. Rero turashobora kubona ko igihe yarungika intumwa yiwe imbere yiwe ariwe yabaye Yohana Umubatizi, hanyuma hashyitse ijambo uwahoranye n'Imana akaba yari Imana, yashyitse mu buryo bugaragara, mu buryo ameze nk'umuntu, muri wa mubiri wavukira i Betelehemu y'i Yudaya ubyawe n'inkumi Mariya, kandi wamenyekanye ku izina rya Yesu. Uwo ntiyari uwundi, ntiyari ikindi, yari marayika w'uhoraho ari mu mubiri wiwe ufadika hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko aragaragara mu buryo buboneka, nticyari ikindi, yari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, iriko iragaragara imeze nk'umuntu, imeze nk'umuvugishwa. Icyo nicyo gituma tubona ko Yesu yabwira imiyaga cyangwa ikiyaga bikamwumvira. Yarashobora kugwiza imitsima n'amafi kuko we yari umuremyi. We yarashobora kuremera impumyi ukubona, yarashobora gukiza abagwaye, yarashoboye kwirukana amadayimoni. Mbere harabayeho n'inshuro aho izo mpwemu zaba ziri mu bantu bamwe bamwe zarabwira Yesu, zikamubaza igituma yabagiye aho ziri kugira ngo azibabaze igihe kitarashika. Zikavuga ko zari zizi uwo ari we, zo zaravuga ko zari zizi ko yari umwana w'Imana, kandi zo zarahinda agashitsi, zarajugumira zibonye Yesu ashyitse, kuko zo zaba ziri ko zirabona ko ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ishyitse iri mu mubiri w'inyama, ariko zo zari zizi uwo ari imbere mw'uwo mubiri. Rero murabona ko izo mpwemu mbi zari zizi byinshi kurusha n'abayobozi b'amadini bo mw'icyo gihe, kuko abayobozi bo mu madini bo bavuga ko Yesu ari Belzebuli. Ni ukuvuga ko bo bavuga ko muri Yesu hari Belzebuli ariko arakora ibyo bitangaza n'ibyo bindi bintu byose. Ariko abo bari muri izo mpwemu mbi, babonye Yesu, impwemu mbi zari ziri mw'abo bantu ntizavuga ko Yesu yari Belzebuli, ko yari sekibi. Zo zaravuga ziti, uri umwana w'Imana. Murabona, izo mpwemu zo zari zizi Yesu ari we. Rero murabona ingene yabaye hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, Elohim, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi ihanga ry'Abaheburayo ubwabo ntibigeze bamenya ko bari kumwe na Elohim. Melikisedeki wari yariyeretse Aburahamu akamuha umutsima na vino, hanyuma Aburahamu yaramuhaye umutsima, aramuha n'inyama z'ikimasa n'ibindi n'ibindi, abiha Elohimu. Rero murabona ingene Imana nyene ububasha bwose mu mubiri wayo wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu ari wo umeze nk'umubiri wo mu buringanire, ariko wo mu bundi buringanire. Rero Imana iri mu wo mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, mbega isa n'iki? Isa natwe, isa n'umuntu, ariko ni umuntu wo mu bundi buringanire. Kandi yo
uwo ni umuremyi w'amajuru n'isi, kandi yaragaragaye imeze nk'umuvugishwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo yitwa Yesu, kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi k'umusaraba i Karuvariyo akoresheje umubiri wiwe bwite n'amaraso yiwe y'umubiri wayo ufadika. Yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi, hanyuma yararengutse mu ngoro yo mu ijuru nk'umuherezi mukuru wo mu rutonde rwa Melikisedeki, ajyanye amaraso yiwe bwite, ayo yatanze kugira ngo atwoze icyaha cyose, kandi yarayashyize mu ijuru mu kibanza cyo kuvugira abantu mu ijuru ku mutemere wo guhongerera ko, kugira ngo gutyo atwingingira tuvugire kugeza hinjiye uwa nyuma mu batoranijwe b'Imana, yinjiye mu mubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo, kandi nihamara kwinjira kugeza ku wa nyuma, aho ararangiza igikorwa cyiwe cyo kwingingira abantu, cyo kuvugira abantu hariya mu ijuru. Rero turabonye ko Yesu Kristo ko ari inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, haba ari mu mubiri we wa Teofaniya, byongeye ari no mu mubiri wiwe ufadika. Turabona ko we ari we wa mbere, niwe nkomoko, niwe mwana w'imfura, ni inkomoko y'ibiremwa bishasha, ni inkomoko y'ubwo bwoko bushasha, kuko biciye muri Adamu turabona ko twashyitse kuri uyu mubumbe w'isi, turi ku rubanza rw'urupfu. Twaje mu biremwa abantu biri mu rupfu, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu, kandi bariko n'urubanza rw'urupfu kugira ngo bazotabwe mu kiyaga cy'umuriro. Ariko biciye muri Adamu wa kabiri Yesu Kristo, tumwizeye nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe, tukaronka mpwemu wiwe yera, aho turonka ukuvuka ubugira kabiri, tuvukira mu bwami bw'Imana, tuvukira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, dufise ubugingo budashira. Uko rero niko turonka umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, umubiri umeze nk'umubiri wa Teofaniya w'Imana wa Yesu Kristo. Uko rero niko tuba dutanguye, niho tuba dutanguye neza, turonse ubugingo budashira. Kuko igihe twavukira kuri iyi si twaronse impwemu yo mu isi, turonka n'umubiri ubonetse biciye mu guhura k'umugabo n'umugore. Nuko rero uyu mubiri ni umubiri umara igihe gito, n'impwemu nayo ni impwemu imara igihe gito, ariko biciye mu kuvuka ubugira kabiri twizeye Kristo ko umukiza wacu, tukamwakira nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, twaronse mpwemu yera. Ukuvuka ubugira kabiri twakuronse gutyo. Rero kugeza ubu turaba mu biremwa bishasha, mu byaremwe bisha. Mw'ibyo biremwa Yesu Kristo niwe wa mbere, niwe nkomoko y'ibyo biremwa bishasha. Nicyo gituma mwebwe mubona ko Kristo, umubiri we wa Teofaniya, we yawuronse imbere y'ukuremwa kw'isanzure, hanyuma naho umubiri wiwe ufadika yawuronse biciye mu kurema kw'Imana, uremewe mu nda ya Mariya. Ntiwabonetse biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, ahubwo uwo mubiri wabayeho biciye mu irema ry'Imana, kandi muri uwo mubiri waremwe n'Imana niwo yabayemwo, kandi yaravuga ati nta n'umwe ashobora kunyaka ubuzima, ndabutanga jyewe nyine ubwanje kugira ngo nongere kubyisubiza. We yaravuze ati iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene. Ni ukuvuga ko Yesu Kristo yubaye n'ubu akiri karaba ngaha kuri iyi si, akiri muri wa mubiri witwa Yesu w'i Nazareti, mu gihe ubwoko bw'ibiremwa abantu bobaye barazimanganye, barahonye, kuko umunsi Yesu yapfiriye ko ku musaraba i Karuvariyo wari uwo munsi aho ibiremwa abantu bose bategerezwa kwicwa n'ibihano by'Imana.
ariko kubera ko we yishyize ku ibyaha byacu, igihe hagera uwo mwanya aho Imana isuka igihano cyayo ku bwoko bw'ibiremwabantu, ibyaha byose byari biri mu muntu umwe, muri Yesu Kristo. Kandi igihano cy'Imana rero cyaguye kuri Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma we apfuye yategerejwe kujya ikuzimu, aho ibiremwa abantu bose twari kuzotegerezwa kujya. Mbega yaragiye ikuzimu, yagiye ikuzimu kuko ingero y'icyaha n'urupfu. Rero mu nyuma umuntu atekerezwa kujya ikuzimu muri mwemu kugira ngo abeyo. Ariko Kristo kubera ko yishyize ku ibyaha byacu, yigize uwupfa, yarapfuye. Hanyuma muri mwemu yategerejwe kujya ikuzimu. Ariko aho turabona ko yaharonkeye intsinzi anesheje Sekibi byongeye, kandi yaramwatse imfunguzo za kuzimu na rupfu. Yaravugiye ubutumwa ikuzimu. Mbega ngo Kristo yaravugiye ubutumwa ikuzimu? Ivyo birimo muri Bibiliya. Ngo Kristo yaragiye ikuzimu? Egome cyane. Ni kubera ko yari yishyize ku ibyaha byacu, kugira ngo twebwe rero ntidutegerezwe kujya ikuzimu, kugira ngo uwo wese amwizera ntapfe rubi, ariko aronke ubugingo budashira. Ikigugu n'uwo utakira Kristo nk'umukiza wiwe ngo yoze ibyaha by'uwo mu maraso ya Kristo, aheza aronke mwe muwe yera. Uwo muntu yoba ari ikijuju atizeye Kristo ngo yoze ibyaha by'uwo mu maraso ya Kristo ngo yakire mwe muwe yera. Ni kubera ko yoba ikijuju, kuko uwo muntu rero ategerezwa kwicwa n'ibyaha byiwe bwite akajya ikuzimu. Mbega none ninde azohava mukurayo ngaho? Nimwitegereze muri Petero wa mbere ikigabane cya 3 umurongo wa 18 ukabandanya, haravuga hati, kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri, ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu. Nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Mbega yagiye gute kubwira ubutumwa impwemu ziri mu ibohero? Yagiye mu buryo bw'impwemu. Nukuvuga yagiye ari nk'uwo mubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa 6. Yesu yaragiye ikuzimu mu buringanire bwa 5, araheza havugira ubutumwa. Yabwiye ubutumwa impwemu ziri mu ibohero, nizo z'abatumviye Imana kera. Hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa. Muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. Abantu 8 gusa nibo bakize, nibo barokotse mu gihe cya Nowa. Murabona, umuntu yoshobora kuvuga atariko Imana isutse ibihano vyayo ku bwoko bw'ibiremwa abantu, hotikira amamiliyoni y'abantu. Nimwitegeze mu gihe cya Nowa abantu 8 gusa nibo bakize, nibo barokotse, ariko hariho amamiliyoni y'abantu. Ariko Nowa yarashikanira Imana ibimazi by'ibyaha, ibimazi by'ibitungwa ivy'Imana yari yarageze ko vyotangwa. Rero ibyaha byabo byari bitwikiriwe n'amaraso y'ivyo bimazi. Kandi mu gihe cya nyuma hakenerwa yuko umuntu wese ibyaha byiwe bitaba bitwikiriwe gusa, ariko yarabikuweko. Kandi hariho ikimazi kimwe rudende gikuraho icyaha cy'ikiremwa muntu, kandi icyo ni ikimazi cya Yesu Kristo. Kandi umuntu wese atakiriye Kristo nk'umukiza wiwe ngo abe yarogeje ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, abe yarakiriye mpwemu wiwe yera, uwo azotegerezwa guca mu bihano by'akababaro gakomeye mu myaka 3 n'igice igiye kuza. Ariko abogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaba barakiriye mpwemu wiwe yera, baravutse ubugira kabiri, abo rero nta cyaha bafise. Kandi Kristo azobajyana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ariyo mazimano azomara imyaka 3 n'igice. Tuzogenda turi mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza,
iyo tugiye kuronka vuba muri iki gihe cya nyuma kuri uyu munsi w'iherezo, abapfiriye muri Kristo bazozuka, natwe abakiriho turi bazima duhindugwe. Hanyuma rero tuzojanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, igihe ibiremwa abantu bo bazoba bariko baraca mu bihano vy'Imana vyo mu kababaro gakomeye. Rero turabonye ko Yesu Kristo ari umwana w'imfura wo mu ijuru, kandi nimba we ari imfura yo mu ijuru, hariho n'abandi bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu ijuru. Abo bantu ni bamwe bafise amazina yabo yaranditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Abo intumwa Pawulo mutagatifu arabavuga ko mu cete yandikiye Abaheburayo ikigabane cya 12 umurongo wa 22 ukabandanya, aho avuga ati, ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mu ijuru, ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, ni ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Ikoraniro, ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Ikoraniro ry'abana b'imfura ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, niryo ririmo abana b'imfura bafise amazina yabo yaranditswe mu ijuru, kandi n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana biciye muri Adamu wa kabiri, biciye muri Yesu Kristo umwana w'imfura w'Imana. Rero biciye muri Yesu Kristo imfura y'Imana, we araduha kuri mpwemu wiwe bwite. Gutyo rero turaronka umubiri wa Teofaniya. Uko niko turonka umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu ari umubiri umeze nk'uyu mubiri wacu, ariko wo mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatandatu, mu buringanire bwa Melikisedeki. Uburinganire bwa gatandatu, ubwo Melikisedeki Elohimu, Jambo, uwahoranye n'Imana akaba yari Imana kandi akaba ari Imana, ubwo yaremeyemwo ibintu vyose. Kandi turabona ko kubwo kuba dufise mpwemu wiwe, dufise kuri mpwemu wiwe, turi abana b'imfura b'Imana, kubera ko we ari umwana w'imfura w'Imana, we ni umwana w'imfura wo mu ijuru. Rero abana bose ba Kristo biciye mu kuvuka ubugira kabiri, ubu bose nabo mu muryango w'abana b'imfura b'Imana, abana b'imfura bo mu ijuru banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, kugira ngo tuzobeho ibihe bidashira turi kumwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi tuba abami n'abaherezi mu bwami bwa Yesu Kristo. Abami n'abaherezi bo mu rutonde uruhe? Umuntu yokwibaza ati, mbega ibyo bizoshoboka gute? Kandi je ntari uwo mu muryango wa Lewi, jewe nta nubwo ndi ukomoka muri Lewi. Nibo bari bagijwe ibikorwa vyo mu ngoro, ntibibarazi ishinga. Hariho urundi rutonde rurengeye ubwo, urutonde rwa Melikisedeki rwo mu ngoro yo mu ijuru, kandi mw'urwo rutonde aho niho twebwe turi abami n'abaherezi, nk'uko Melikisedeki nawe ari umwami w'amahoro, umwami w'Isalemu, umwami w'ubutungane, n'umuherezi w'Imana isumba vyose. Rero ubu natwe turabami n'abaherezi bande b'Imana isumba vyose, kubera ko turi abana ba Melikisedeki Yesu Kristo umukiza wacu. Gutyo rero tukaba abana b'imfura yo mu ijuru, abana ba Yesu Kristo imfura yo mu ijuru, umwana w'imfura w'Imana, inkomoko y'ivyaremwe vy'Imana. Rero murabona ingene twebwe biciye muri Kristo, ingene biciye mu irema ry'Imana turiko twararonse umubiri wa Teofaniya. Ku munsi w'iherezo naho, kuri uyu munsi tubayeko, tuzoronka umubiri ufatika
uremwe n'Imana, uremwe na Kristo, n'abapfiriye muri Kristo nabo nyene niwo mubiri bazozukiramo. Aho rero tuzoba dufise umubiri wa teofaniya uhoraho utunganye, n'umubiri ufadika nawo nyene uhoraho utunganye uhawe ubwiza, kugira ngo tubane na Kristo ibihe bidashira no mu ngagi y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira, turabami n'abaherezi mu bwami bwiwe. Gutyo rero turaganwe na Kristo vyose. Turabonye ibanga ry'umwana w'imfura wo mu ijuru, aho kandi tubonye ko natwe turi abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi icyo nicyo gituma twabonetse biciye muri Yesu Kristo, umwana w'imfura w'Imana, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Ese imigisha ya Yesu Kristo, umwana w'imfura wo mu ijuru, inkomoko y'ivyaremwe vy'Imana, ese iyo migisha yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe, nanjye nyene ikambako. Kandi vuba abatunzwe bose basigaje guhamagagwa no kwegeranywa, bahamagagwe begeranywe, huzura igitigiri cy'abana b'imfura bose banditswe mu ijuru. Kandi vuba twese duhindugwe, turonke umubiri mushasha, abapfiriye muri Kristo nabo bazuke, nabo nyene babane natwe ngaha ku isi. Hanyuma tumaze iminsi 340 ngaha turi mu mubiri mushasha, tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama nk'uko vyasezeranywe, mu izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde bazigame, kandi mubandanye muriko murakorera Yesu Kristo, umukundwa umukiza wacu, umwana w'imfura wo mu ijuru, inkomoko y'ivyaremwe vy'Imana. Kandi tuzobonana mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 turiko tuganzanya na Kristo, kandi tuzobandanya tubonana n'ibihe bidashira. Tuzosubira hanyuma, aho turasubira hanyuma aho nza kuba ndi kumwe namwe, nimba tuzoba tukiri muri uyu mubiri cyangwa mu mubiri mushasha. Mu ubwo buryo bubiri uko biri kose tuzosubira kubonana bundi bushasha. Kandi nitwabonanira mu mubiri mushasha, aho ntituzoba tugufise izi ngorane zo ku isi izo dufise nk'izo dufise uyu munsi. Ariko kubonanira mw'iyi mibiri ipfa nawo nyene ni umugisha ukomeye cyane, kuko aho turasangira ijambo ry'Imana, gutyo tugashobora kubona umugambi, integuro y'Imana iyidufitiye muri iki gihe. Gutyo tugategurwa kugira ngo vuba duhindurwe kandi tuzamugwe, tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Namba ntimwigere mwitandukanya n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, we azoduha umubiri mushasha, kandi azotujyana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nta kindi cyizigiro kihari hanze y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero tubandanye dukorera umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, mumukorera n'imitima yanyu yose. Imana ibahezagire, kandi mwese mugire umunsi w'umunezero wuzuyemo imigisha ya Kristo. Turaza gusubira mu ijoro, twavuga ngo mu ijoro naho haba hakiri ku murango w'iyo saha, ariko mu bibanza byinshi inyuma y'isaha 12 bavuga yuko ari mu ijoro, naho hoba hakiri ku murango. Ni vyiza rero turaza kubonana mu gikorane gikurikira cy'isaha 1 cyangwa isaha 1 n'igice mu ijoro. Turaza kubonana kugira ngo tubandanye turaba umugambi w'Imana wanye n'iki gihe cyacu, n'imigisha ikomeye cyane Imana ifitiye umwe wese wo muri mwebwe n'iyimfitiye nanje nyene. Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde bazigame. Reka ndabasigarane bundi bushasha n'umukozi w'Imana wo mu iki kibanza. Imana ibahezagire kandi ibarinde bazigame mwese.